Umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire n'andi makungu avuga ko M23 batarava muri Uvira. Yabishikirije ku itariki 16 Kigarama abicishije ku rubuga rwe rwa X. Ni nyuma yaho umuhari M23 umenyesheje ko urekuye akarere ka Uvira muri RDC ubisabwe na Leta zunze ubumwe za Amerika kugira babandanye bashira mu ngiro ibiganiro bashize ku mukono idoha. Ariko uwo muhari ugasaba ko aho uvuye atagisirikare ca RDC cohaja bakabona ko hakwiye kujaho inteko mva makungu. Uwajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yongera ati ni ikindi kinyoma kigamije guta mu makosa amakungu. Umukuru w'igihugu ca Leta zunze ubumwe za Amerika n'umunyamabanga wa Leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bakunzi b'amahoro. Leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rufise umugambi wo gutera u Burundi, ariko ku ruhande rw'u Rwanda hoho barabihakana. Uwuserukira u Burundi muri ONU Ambassadeur Zeferemani yatanga aheruka kugira ati ukwihangana kurafise aho kugarukira. Aha akamenyesha ko igihugu aserukira gifise uburenganzira bwo kwivuna. Inyuma yaho RDC n'u Rwanda biteye umukono ku masezerano y'amahoro i Washington, impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi bagera ku 75,000 gushika kuri wa 17 Kigarama. Hagati aho mu itangazo ryo kuri wa 17 Kigarama, umushikiranganje w'intara yo hagati mu gihugu Leonidas Ndaruzaniye asaba abajeje intwaro n'umutekano kuva hasi bagakura impunzi z'abakongomani mu mihana aho bahawe indaro canke bapanze amazu kugira baje mu bibanza bigenewe impunzi baheze baronka ubufasha bwa mbere.